Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku bagendana ubumuga rihuza ibihugu byo mu karere ko hagati n'ak'ubuseruko ka Afrika CECAAF ryararyuguruye ku mugaragaro kuri wa 8 Nyakanga ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara. Iryo higanwa riko rihuza ibihugu bitandatu ari vyo Uburundi, Kenya, Tanzaniya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Ubuganda hamwe na Zambiya. Mu rukino rwo kugurura ihiganwa umugwi nserukiragihugu w'Uburundi watsinze wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibitsindo bitandatu ku busa. Babajijwe ico baba barujije bagenzi babo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abakinyi b'umugwi nserukiragihugu w'Uburundi bamenyesheje ko ari gukorera hamwe. Igihugu ca Congo jekereje no navuga ko twakirushije twakirushije nyana nko gukorera hamwe gutembereza umupira. Umenyereza w'umugwi nserukiragihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamenyesheje ko gutsindwa vyavuye ku mvo nyinshi. Aha yatanze akaroro kajanye nuko uwo mugwi waje uzanya abakinyi bake. Umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu w'Uburundi yarashimiye abakunzi b'inkino baje kubashigikira, agira ko mbere abizeza gutahukana igikombe c'uno mwaka. Icyo twabizeza nuko igikombe twifuza ko gisigara ngaha mu Burundi. Iyugururwa ry'iriganwa ry'akarere ka CECAAF ryari ryatewe iteka n'umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama. Iriganwa rigiye kubandanya gushika ku igenekezo rya 13 Nyakanga uwo mwaka.